Imigani igice ca 14 haravuga ngo umugore wese w'ubwenge yubaka urugo rwiwe, ariko uw'igipfu arusambuza amaboko yiwe ubwiwe. Ugendera mu bugororotsi bwiwe yubaha Uhoraho, ariko ugoramangika inzira ziwe aba amukengereye. Akanwa k'igipfu kamera inkoni, akanwa k'igipfu kamera inkoni yo gukubita ubwibone bwacu, ariko iminwa y'abanyabwenge irabazigama. Aho inka zitari ikigega cama gusa, ariko ukugwira kw'ibirimwa kuva ku nkomezi z'inka. Icabona cizigirwa ntikibesha, ariko icabona c'ibinyoma kivuga ibinyoma. Umucokoranyi arondera ubwenge ntabubone, ariko kumenya kuroroshe ku muntu akerebutse. Va imbere y'igipfu, kuko ataminwa y'ubwenge uzomubonana. Ubwenge bw'uwitonda bumumenyesha inzira yiwe, ariko ubupfu bw'ibipfu burabihenda. Ibipfu bikinisha icaha, mu bagororotsi hari ugushimwa. Umutima wimenyera uwawo mubabaro, umutima wimenyera uwawo mubabaro, kandi umunezero wawo umunyamahanga ntashobora kuwitamwo. Umutima wimenyera uwawo munezero, umutima wimenyera uwawo mubabaro, kandi umunezero wawo umunyamahanga ntashobora kuwitamwo. Inzu y'abanyakibi izoheneberezwa, ariko urugo rw'abagororotsi ruzogira umugisha. Hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko amaherezo yayo ni inzira ishikana mu rupfu. No mu gutwenga umutima ushobora kubabara, kandi iherezo ry'ibitwengo rikaba amaganya. Usubira inyuma mu mutima wiwe azohazwa n'inzira ziwe ubwiwe. Umuntu mwiza nawe azohazwa n'ibikorwa vyiwe. Imburabwenge yemera ijambo ryose, ariko umunyamakenga agenda agavye. Umuntu w'ubwenge ariyubara agahunga ibibi, ariko igipfu cidudarika kikiremesha. Ikirandamuke gikora ivy'ubupfu, kandi umuntu w'akazikira baramwanka. Imburabwenge ziragwa ubupfu, ariko abanyamakenga bambikwa ibitsibo vy'ubwenge. Ababi bacira bugufi abeza, n'abanyavyaha bicisha bugufi ku marembo y'abagororotsi. Umworo arankwa gushitsa no ku mubanyi, ariko umutunzi agira abakunzi benshi. Ukengera umubanyi aba acumuye, ariko ugirira akagongwe impahazwa
aba ahiriwe. Abigenera ikibi mbega ntibaba bazimiye, ariko abigenera iciza imbabazi n'ukuri bizobazako. Ubutame bw'ibikorwa byose bugira umugwiza, ariko gupfa kubomboranya amanwa kuzana ubworo gusa. Igitsibo c'abanyabwenge n'ubutunzi bwabo, ariko ubupfu bw'ibipfu n'ubupfu nyene. Ufise ikaramu uzurandika umurongo canke wandika. Icabona c'ukuri kirokora ubugingo bw'abantu, ariko uvuga ibinyoma arabaroha. Kwubaha Uhoraho ni icizigiro gikomeye, kandi abana biwe bazogira ubuhungiro. Kwubaha Uhoraho ni isoko y'ubugingo, gukura mu mitego y'urupfu. Kwubaha Uhoraho. Icubahiro c'umwami gitegwa n'ubwinshi bw'abantu, ariko guhenebera kwa segaba gutegwa no kubura abantu. Uteba kuraka aba ari umunyabwenge bwinshi, ariko ikirandamuke cihaya ubupfu. Umutima utekereje nibwo bugingo bw'umubiri, ariko ishari ni nk'ikimungu co mu magufa. Unyikije umugorwa aba agaye umuremyi wiwe, ariko ugirira ikigongwe agakene uwowe aba amwubashe. 32. Umunyakibi atsindwa hasi no gukora nabi kwiwe, ariko umugororotsi agira ivyizigiro mu rupfu rwiwe. Ubwenge buguma mu mutima w'umuntu azi gutahura, ariko ikiri imbere mu nda y'ibipfu gica kimenyekana. Ubugororotsi bushira ihanga hejuru, ariko icaha gitukisha amoko. Umwami atonesha umusavyi w'ubwenge, ariko uburake bwiwe bubaka umuntu akora ibiteye isoni.